Jewe my bro, big up ni Yanze ivyo wankoreye ni Yanze. Ladies and gentlemen, now introducing him. Baje gusoza wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Wagiye udusharinga ku bandi bantu, wagiye utubwira comment ibintu tugomba guhindura ndetse ibyo tugomba kongera. Ni inkunga ikomeye cyane kuko dukunda ibitekerezo bya buri wese. Ngende diaspora nk'ibisanzwe, channel ni YouTube channel ni ijwi rya diaspora. Kubera ko nzagenda kuganiriza n'abastari bagiye batandukanye ku munsi wakibaza ngo nkuzaniye nde noneho. David cyangwa ahagaze wallahi. Wakwibaza ngo ninde? Cameraman uje gende gake gake umufata ibintu byose yoze kutwereka mu maso kuntu ameze. Nizera ko ibintu ari fresh kuri uyu munsi. What's up bro? What's up Jay? Bimeze bite se? Meze fresh bro. Kiracamo polepole. Twongeye turahuye. Turahuye kabisa. Bro nagiye nkubona kuri social media, nagiye nkubona uri kumwe na ba Yago, ba Juno ndetse na ba Dramati. Hari n'indirimbo nabonye barimo shootingira Forever the Band. Nabonye uri muri shootingaho. Wowe uri muntu kibundi? Mu bisanzwe amazina n'abavyeyi nitwa Arsène Said Maramba, ariko abantu benshi banzi ku izina rya kuri ku marezo social nka ku ma social media nka Wax Arsène Said. Wax Arsène Said. Yeah. Ndagushimiye cyane ndakwakiriye kuri channel yacu ijwi rya diaspora. Kuvyerekeye ukuntu wambonye ku ma social media ndi kumwe na ba The Bene, ba Juno, ba Yago. Yago asanzwe ari mu brother. Yago no brother, no brother, big up my bro. Kuvyerekeye abo bandi bahanzi sanzwe ndi setting manager kuva mu maclip, yaba mu maclip, mu mafilme, umuntu creating ama setting, nka director ama video, kuko nanje iyo access kugira nje muri ivyo bintu nayaye n'umu brother wanje asanzwe ari n'inshuti magara yitwa John Elat. Yashutinze indirimbo yitwa Forever, yashutinga Fudedwa, yitwa Mi Amor ya Yago, Rata n'izindi nyinshi z'abantu bo mu Rwanda, bo mu Burundi, n'indirimbo igezweho mu Burundi yitwa Cochon na Mologo. Yashutinze n'ubu aracyafite ama project menshi vuba agiye gusohoka, mbaye ndamusuhuza mukuru wanje yitwa John, team staff yose abantu bavuye muri G Media, babitwa ba King Like, abitwa ba Mugabe, Janvier, Freddy, n'undi yitwa Yanze nyene irakoze Janvier, Toldo na nyakazwa mu direct. Kuko kila muntu wese aba afise ukuntu yakira ibintu. Kuri jewe dinpari ngishika muri Amerika, nabonye ubuzima bwo muri Amerika ko ari bubi, nabonye ko ari bubi cyane. Ese niko navyo bintu byigeze kugushikira nyene ugatakara nyene uri isoko ukabura inzira igusubiza ahantu waje uvuye. Nico kintu nahuye naco, urumva niyo ntambara nahuye nayo muri Amerika. Nigeze kuja n'umuntu yitwa nambari case manager, abitwa ba case worker n'aba case manager. Yarigeze kunjana ahantu kuri Walmart nyene kuri abo yitwa Sans Club, hasigara ambwira ati weje guhaha ufata bisi. Bana ico gihe twari muri Sama, kuko muri Sama amabisi nakunda nyene gutembera kenshi. Nanje bane haba umusista canke umujamanya kiri hano ntibari hafi, ndatakara ndaburinge irengero, kandi n'abantu bino ukuntu bameze, umuntu ino nashobora kukubwira ati agomba gufashe biki no. Naragumyeyo hafi nk'amasa abiri, amasaha arenga 6 ndindiye bisi ndabura. Naje guhava
saa sita z'ijoro naho nyene narize na telefone umugenzi wanje yitwa Poita. Iyo Poita ca telefone urumva vyarabaye nka chaîne alimentaire. Je na telefone Poita telefone undi mugenzi witwa Blaise. Uyo Blaise rero niyo yaje kumfata ahantu kuri bus, ahantu nari nicaye nyene kuri stop bus, apana kuri dipo, kuri stop bus nyene ahantu bus igeze amagarara kugira ntege bus, niyo nari mpagaze. Uyo Blaise rero niyo acaca kuntora ahantu, kandi uyo Blaise chance nagize nace nsanga uwo Blaise bazinanye na muyomba wanje barigeze kwiga ahantu hamwe Bujumbura bitwa kuri Notre Dame d'Afrique. Arambwira ati we ndakuzi, ndambwira unzi gute? Nuri wo kwa kubera umunke wanje yitwa Kabera, nuri wabo wo kwa Bakabera. Ndambwira ati go ebana aranahana home, ico gihe nari mba mu hoteli asiga mfashikana mu hoteli. Uwo munsi nararize ndarira, telefone abiwacu nkabwira ati je nshaka gusubira inyuma. Sister wanje amubwira ko nshaka gusubira inyuma, ambwira ati nuko vyama vyabaye. Araza sister nyene arambwira yanane tututu ibintu bizoza porepore, ariko ico kintu n'ubu ndacibuse. Sinopofera yuko umuntu uza muri Amerika atazi icongereza cane, ni kuko nanje naragize amahirwe makeyi yo kuvugana n'abandi bantu bari quelque part bari aho nyene kuri iyo market, kuko nari nzi icongereza gikeyi. No chance nagize, ariko pour le reste muri Amerika nuko nyene sinovuga ati ni heza canke ni habi, biri entre parenthèses. Wajya mu kazi? Naratangiye akazi maze amezi 2 ndimo ndakora. Bitandukanye cyangwa bide Ebana hariho difference nyine, kuko akazi ka hano ikintu ca mbere karavuna. Nka twebwe ahantu dukora bisaba ubwenge, kuba dukora mu ikampanyi ugize irere akantu gatoya uba wishe ikintu cose. Nka jewe position yanje iri ahantu yitwa kuri testing. Iyo ndiko ndatesta ikintu nizerere ntoye, umuntu muri production agatanga ivyo bintu urumva bikagenda bimeze fo. Nibaza gufata ujya muri production ufata umuntu kuri testing, rero biba bisaba yuko ebana uri careful mu bintu vyose uriko urakora no muri Amerika. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri, akazi ko muri Afrika canke akazi twakoraga twebwe usanga kenshi uguma wicara, ariko hano urahagarara kandi ukoresha computer, ubwenge, urumva uruwa hano habiri, uruwa mu mubiri no mu mutwe. No blame ya hano. N'amafaranga ari amafaranga bari muri Afrika cyangwa se barahinduye aho bantu. Sorry. Amafaranga byoroshye hano ikintu ca mbere, kuko abantu benshi turibesha n'ukuntu wavuze. Abantu twibaza yuko Amerika ko ari ijuru rito. Urashobora kuza nko muri Amerika ugakubitayo hafi imyaka 20, imyaka 15, 16 utabonye n'ikintu na kimwe, ariko ukaja muri Afrika ugakubitayo nk'umwaka umwe ugasanga urabonye ibiceri. Rero difference urumva icyo navuga, abantu bibaza bari muri Afrika bibaza yuko Amerika ngo abantu bapfa kubona amaruko nyene. No, suko muri Amerika ari jambo bavuga muri Bible ati udakoze ntakarye. Imana ifasha uyifashije. Muri Amerika rero urashobora kuguha ikintu, ushobora kuronka ikintu ngo for free, uronka ikintu nyene utazi n'ahantu kije kivuye.
Amerika ikintu cyose uragikorera, yaba amafaranga, yaba kujya, ikintu cyose urumva bidepanda n'amahera. Ntabwo twirata ikintu cya mbere igituma tubura umwanya, ikintu cya mbere uba ufise depression. Depression ya mbere, uraronka amahera menshi, ayo mahera waronse akayerera mu mabiri, ugasanga nko ku kwezi uronka $3,000 by'idolari. Ibyo $3,000 by'idolari ukariya rent, bills y'amazi, amatara, gazi, aho nurashiramwo wenda uba ufite umuduga, assurance y'umuduga, ibindi bintu, ugasanga muri bya $3,000 usigaranye amadolari $400. None amadolari $400 muri Amerika anytime bashobora kukwirukana ku kazi udafise saving, ayo mahera $400 ucoreza muri Afrika bakakwirukana ku kazi na udafise saving, bigenza gute? N'ibibazo. Nicyo kibazo ca mbere abantu twese hano muri Amerika tubwira ko umuntu n'umwe hano muri Amerika afitanye kontra na company. Rero umuntu atakurungikira amahera uri muri Afrika canke hehe, nuzaja mu bantu burya muntu ameze nabi, yarahindutse ngo Amerika yaramuhinduye. Oya, si Amerika yamuhinduye, ni ibibazo yahuye navyo muri Amerika byatumye atuza. Isi yamuhinduye ntabwo ari Amerika. Aho yasi isi muri Afrika turacafise umutima. Urashobora kubura amahera y'inzu ukambwira ati bana side je nabuze amahera y'inzu akugurana, ariko muri hano Amerika nta muntu ugura n'undi amahera. Na mwene wanyu urashobora kukurira bira y'inzu, nta mikino arakureka uko nyene. Urumva ukaba ufite nyene ibibazo n'abo bantu b'amazu, ugiye gushaka inzu kubera utari inzu ntibashobora kuguha inzu, babishira byose muri social security. Turagaruka kuri projet zacu wagiye ukora ndetse no ari inshuti yawe ngo nyinshi, ni iki Yago je ndamfata nk'umubrada, Yago ndamfata nk'umugenzi. Urumva ntangiye kuvuga uko Yago no mufata sinzi, kuko Yago umuntu mwiza sindabona kuri isi ya Rwanda. Umuntu akurira ibintu byose. Jewe my bro, big up. Ni jenzi ivyo wankoreye, ni jenzi uko wamfashe, ni jenzi ubucuti buri hagati yanje nawe saza wanje na Bujavile, uzuye ababile, abadada bafo marafo. Hanyuma mushutingira ndi Forever the band. Rwanda cyangwa bashutinga mu Amerika? Oya, twashutinze nkikiri mu Rwanda. Kamera twarahuye bari kumwe umusaza yaratoye icana vraiment gifise indero. Mwana nyene yahaye indero y'abavyeyi kabisa. Wabonye kuri ari kwa cyangwa ni kurya nyene edit irimo na edit n'imwirimo ni original. Nuko amashovu yaraheze, ukuntu twajagaza crystale za arena biri mu Rwanda hano wapi kabisa. Kandi abanyamerika barafise code, ama night club yabo yugura kwa Friday na Saturday, nukuvuga Sunday ntabwo ubonana, ni night club nyene iri open, ziba zugaye kugira wa mbere abantu bahite baja mu makampani. Abantu baracari mu buroko hano muri Amerika. Warahageze
buzima bavuga ati kiriya muntu wese aba afite chance yiwe. Iyo ndashobora kuza hano bivanye n'ukuntu nari mba muri Afrika nkabona ati hano narasubiye down kidogo, ariko hari undi wenda kugira abona umugate byaramugoraga ageze hano muri Amerika, kuko hano muri Amerika ikintu citswe amafunguro hano muri Amerika bimeze nka kurya umuntu yobona amazi mu Burundi canke mu Rwanda ahandi hantu muri Afrika. Rero uyo muntu akazino akabona amafunguro for free, na Amerika ifata nk'ijuru rito, ariko kuri jewe byarangoye gatoya. hano kubona amafunguro ni ibintu byoroshe, urashobora kuzana nko ku muhanda kubera abantu abamayibobo bahano abamayibobo bahano amafunguro babona for free. Ikintu kigoye muri Amerika na ahantu abantu kika umusaya gusa, ivyo nico kintu ca mbere kigoye muri Amerika, ahantu kika umusaya. Ariko kuvyerekeye amafunguro aba ari amagence menshi atanga amafunguro for free. Oya hano ho gukika umusane wo kuryama no aba ari ikibazo, ariko kuvyerekeye amafunguro rero ugasanga abantu babona ko Amerika ko ari ijuru rito n'abantu bumva babona amafunguro ariko nibari yumvira kuvyerekeye ahantu bazora bakika umusaya. Buragoye nawe nyene usanzwe ubizi ko bugoye. ko abantu benshi bo murakoze ko amafaranga zabarimo amafaranga yahe wese warayabonye warayabonye amafaranga yo mu nzu. Amafaranga nigeze mbona niba utigeze amafaranga bifata uko nyene turinde tumena amabanga, kuko benshi hano muri Amerika babayo ku mabanga. Ari umugani w'amabanga nitwafe tumena amabanga, abantu bavuga ati wa muhungu bashe aje kumena amabanga yose muri Amerika, kuko Amerika urese ahantu yitwa downtown hasigaye urumva bameze urumva nk'ibishamba nyene muri Nyungwe za Kibira no sinakubwiye downtown ni hano muri quartier yanyu hari amazu meza. Iyi quartier yacu niko dutuye downtown, twe dutuye downtown, niyo mpamvu ubona ko hari amazu meza. Arandi hantu ugeze aba ari ibintu vy'amanani vy'ama apartment, twe n'ama house kuko hari downtown. Niyo chance twagize dushikira downtown, ariko ahandi asigaye nanyo usanzwe bizi nk'ikartier twa Avalon usanzwe yuzuye ukuntu imeze umengo ni Kimisagara. Kimisagara si ntabwo ari heza ajya amazu ntabwo ari fresh. Yo Avalon imeze nka Kimisagara vraiment. Urumva nk'igishiko bwa mbere muri Avalon navuze ati ni Kimisagara canke hehe, kuko ni Kimisagara canke handi hantu i Burundi bita mu Buterere. Cibitoke haba ameze neza, ntabwo Cibitoke yegeraranya na Avalon. Urumva ajya Avalon imeze nko mu Buterere, ahantu mu Buterere bitwa kuba Mbote. Umujama wanje twari 20 mungo mu Buterere yacamenya aho hantu ndiko ndahagereranya no mu Buterere, mu Buterere bimeze cyacu uraza abantu banyambika ebana n'umuji wanje twa Sansibuja Travail witwa Romantique, n'umu brother wanje nemera cyane yitwa Sise Bichon, n'umudogo wanje yitwa Dogo Mwana. Unyambika inkweto nawo yitwa Ambo Design wo mu Rwanda, n'ungurira inkweto, ariko ubu narahinduye nyene urabizi hano dusigaye tugura inkweto hino kuri mole kuri wa mujama yitwa Jason mole ziba zihenze, ariko urazi ko muri Amerika ibintu byose ni credit, ibintu by'ama credit $500 we bana buri kwezi bakaguma baguca $50 uhita ugifata uko nyene
none uzi ko Amerika ibintu byose ni ama credit yaba umuduga yaba inzu ibintu byose ni ku ideni kiretse gusa nije naguze telefone nigeze gufata ideni naguze sinigeze mfata ideni kabisa sinigeze mfata ideni naho nerungikira umuntu wo muri Afrika banshirashira n'umurongo direct nina abo ngabo nabo soje mu Burundi ngira wari kurambaza abanyambika ivyangwe mu Burundi nsuje mere uncle abajama banje twakorana Jonela King Janvier Mugabe Fred n'abandi bajama twari duturanye abagenzi banje bacane witwa Rossi Lama witwa Jimmy witwa Arsene mu Rwanda naho ni benshi cyane abitwa Abu Design Captain mu Captain wacu yitwa mvuye kure Emmanuel Batazira mano akina muri Rayon Sport Yago Pondat King Pazo Juno Nando Manager Claude bose ndabasuje abantu bajya bavuga ngo bafite amafaranga nakubwiye abantu benshi babaye ubuzima bubi hano Amerika ibintu byose n'ibintu by'amakredi ibintu byose baja gusaba ideni rero uja kwigereranya n'umuntu yaguze ibintu cash nawe ibintu wafashe ideni niyo mpamvu nakubwiye ati iby'isi n'amabanga tuvuze ukuntu ubuzima bw'abo bantu bumeze hano turavuga ati wa muhungu urumva yaje kwica ibintu byose ariko Bruce Melody nta ngegera nimwe ituye no Amerika aba bajene bafise za Doge nye bafashe ku ideni anytime bakayigonga ikaja muri trash bahita babajana mu gasho cyangwa imodoka z'imbabura rwukunda kuvuga bafise zambabura bafise imbabura Nama nivugira ko baguze imbabura baguze imihoro acavuga ati wa muhungu w'umurundi avuga nabi urumva ubuzima bwabo ni ubuzima bw'abasikama aba mu Burundi bavuga ati aba frappeur ubuzima bwabo buba bumeze muri frappe ibintu bahisha nyine ubuzima bwabo uje ukabureba ukuntu buri hano muri Amerika inzu imwe ko bayisangira abajene ngo 3 4 umugani wa Sky bicare bige nimba bareke kwigererana n'abantu bageze kuri niveau ya 5 bakiri hasi bakiri muri parking urumva baracane muri parking ni baraje no kuri lift kugira bashikane muri niveau ya 5 baracane kuri parking no kurigeranya n'umuntu amaze kurengana lift ageze muri niveau ya 5 ukiri kuri parking abajene wapi sanga mu kindi kiganiro yes my bro ashaka gutera inkunga bisanzwe magera fresh subscribe waracitswe n'ukuri subscribe like share na comment turashobora neza